Nongeye kubaramutsa abakundwa muri Kristo Yesu, nizera ko mukomeye aho muri hose, kandi nongera kubashimira abakomeje kutwandikira mutubwira ukuntu ibiganiro tuko turabashikiriza biriko birabafasha. Imana ibaho umugisha cyane, kuko natwe bidutera intege bigatuma tugira ishaka rirushirije ryo kubandanya gukora ivyo tuko turakora no gukomeza gusenga Imana kugira ngo Imana ishobore kudufasha gutahura birushirije no kutashobora kuganira mu ijambo ry'Imana. Hanyuma mbere yuko tuganira tugiye kuganira, reka dusabe Imana kugira ngo ituyobore ngende dufashe dusenga Imana. Mana data twese turi mu ijuru, Mana ugororotse, Mana ugira neza, turagushimira kuri Mana yo kwizigirwa. Wewe wabwiye abigishwa bawe ngo mwagiriwe ubuntu bwo kumenya amabanga y'ubwami. Mana turagusabye ngo natwe ngo tugire ubwo buntu uyu munsi bwo kumenya amabanga y'ubwami. Mu gihe tuganira mu ijambo ryawe dutahuze, twanse mwami Imana ivyatuma tudatahura byose ivyadusamaza. Turakwingize ngo uduhe mutima wo gutahura, n'amatwi yo kumva n'amaso yo kubona, kugira ngo icyo mvugana natwe bavuze ngo uri n'ugutwi yumva icyo mpemu aburira amashengero. Natwe turagusabye ngo gutahura muri kano kanya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kugana ku ijambo rivuga ngo urufunguruzo gwugurura irembo ry'ubwami. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kugana ku ijambo y'urufunguruzo ngo bakubwire urufunguruzo rumwe rufite ubushobozi bwo gushobora guhindura ubuzima bwawe. Urufunguruzo duha uburyo, mu cyongereza tubyita access. Iyo ufise urufunguruzo ushobora kugurura ahantu abandi bantu bashobora kugurura. Hari imfunguruzo nyinshi, ariko urufunguruzo rumwe rugufasha gushobora kwinjira n'ahandi hose. Ndatanga akarorero hano. Ushobora kuba ufise inzu ukagira irembo, nukuvuga utaramara kugurura irembo ntabwo ushobora kwinjira mu nzu yawe. Nubwo inzu ari gwawe, niba watakaza urufunguruzo rw'irembo bizakugora gushobora kwinjira mu nzu yawe. Kumbure ushobora kuba ufite imodoka ari yawe, iguza amafaranga yawe, ariko nimba udafite urufunguruzo ngo ushobore kugurura iyo modoka, ntabwo ushobora kuja wagomba kuja nubwo imodoka uyifita. Nkuko nabivuze, urufunguruzo ruhereza uburyo. Akarorero, ushobora kuba urimo ugiye gufata indege ku gace indege, wamara kugera ku kigo cy'indege ukaba ufise passport yawe, ukaba ufise tike y'indege, ariko ntutashobora kurengana hajya ahantu bamanza bagasuzuma bakaraba yuko wemerewe kwinjira. Ntabwo ushobora kwinjira nubwo uba ufise ibisabwa n'amategeko, ariko ukabura ubwo buryo bwo kurengana ngo ushobore kwinjira mu kibuga cy'indege aho ushobora kugenda. Uru rufunguruzo ijambo ry'Imana rivuga yuko n'umushinge ushobora kubakako, kandi ijambo ry'Imana tubwira yuko ari isoko. Imana ishimwe cyane. N'urufunguruzo ukomeye cyane rwose mu buzima bw'umwana w'umuntu. Iyo ufise uru rufunguruzo rushobora kuguhereza uburyo bwo gushika ahantu kure cyane utoshobora gushika mu gihe udafise uru rufunguruzo. N'urufunguruzo rukomeye mu buzima bw'umwana w'umuntu. N'urufunguruzo ijambo ry'Imana ryashize ko uburemere bukomeye cyane. Iyo uri musoma ivyanditswe ngo urabe icyo Imana yavuzeho kuri uru rufunguruzo, ni ibintu bikomeye cyane. Uko nakomeje gusoma ijambo ry'Imana, nanje nafashe umwanya wo kugerageza kwiga birushirije gutahura icyo Imana ivuga kuri uru rufunguruzo. Uravye muri Yesaya 33 ku murongo wa 6, ijambo ry'Imana ratubwira ngo mu gihe cyawe hazoba amahoro, ngo hazoba n'ubutunzi n'ubwenge. Ndimo soma muri NIV iyi siguro bakoresha mu cyongereza kugira ngo tubitahure, kuko hari insiguro bagiye bakoresha mu Kirundi, urimo ugerageza kubihuza n'ama translation atandukanye bakoresha mu cyongereza, hari ukuntu uburemere bwagiye bugabanywa. Ariko muri NIV havuga ngo gutinya Imana, ndabisiguye mu mvugo bakoresheje ngo nivyo bizakubera urufunguruzo rwo gushobora kubona ivyo Imana yasezeranye. Bene data, gutinya Imana mu ijambo ry'Ikirundi bakoresheje ijambo ryo kubaha Imana. Insiguro nyinshi muri translation yose bakoresheje bagiye bavuga kubaha Imana, ariko kubaha Imana no gutinya Imana, bene data, hari itandukano kandi rinini cyane. Nibaza yuko ariyo mpamvu akenshi ugiye kuganira n'abantu benshi n'abakozi Imana batwitangiye imbere, ntabwo bagiye bigisha cyane gutinya Imana. Ariko iyo ubuze gutinya Imana mu buzima bwawe, iyo uru rufunguzo rutari mu buzima bwawe, bishobora kwangiriza ibintu byinshi cyane rwose. Ariko iyo umaze kumenya gutinya Imana, bikakubera umushinge wubakako, ukubaka ku gutinya Imana, ukumenya Imana, ukakongeza ko gutinya Imana, bizatuma ushika kure cyane kandi uzakomera mu murimo w'Imana. Ariko ikibazo dufise nuko abantu benshi ntibaratahura iri banga ryo gutinya Imana.
Imana idusezerana ibintu byinshi cyane rwose kububaha Imana. Uravye muri Maraki 3:15 havuga ngo abubaha Imana, ni ijambo bakoresheje ariko mu Cyongereza havuga ngo abatinya Imana. Haravuga ngo abubaha Imana iyo baganira ngo igitabo cy'icibutso kirazingurwa imbere y'Imana, ngo ivyo baganira Imana ikavyandika, ngo bikabikibutsa imbere y'Imana. Nta yindi mpamvu ngo nuko bubaha Imana, nuko batinya Imana. Mu mvugo yacu ikirundi yavuze gutinya, kugutinya tuvuga nkaho umenga ntabwo ari ibintu byiza, ariko uku gutinya Imana kuvugwa hano gutandukanye no gutinya abantu. Uku gutinya Imana kuvugwa hano gutandukanye nuko twatinya ibindi bintu. Ni nayo mpamvu tuzofata kandi tukaganira kuri ko gutinya Imana, kugira ngo abantu bashobore gutahura icarico. Iyo uvuze gutinya Imana birasigura iki? Hanyuma tuzoganira n'ukuntu kuko gutinya Imana birigishwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izatwigisha uburyo dushobora kwitinya, kuko dutinya Imana bitandukanye n'uko dutinya abantu. Akaroro keza n'igihe Imana yayereka Abisirayeli ku musozi Sinayi, ngo bose babwira Mose ngo nugende wumvirize icyo Imana ikubwira, ngo hamuze utubwire. Bose barirutse. Imana irabwira Mose ngo iyo Abisirayeli bo kwanye bantinya gutya bigatuma bava mu vyaha. Kuko gutinya Imana bituma tugira gute? Duhunga ivyaha. Ariko utagira gutinya Imana muri wewe, abantu bagwa mu vyaha. Hari uburyo ushobora kubura ahantu atamuntu n'umwe akubona, ugashobora gukora ibintu uko wabigomba, ariko kwa gutinya Imana kwa gukingira bigatuma utagwa mu cyaha kubera ufite gutinya Imana. Ikindi gikomeye nuko abantu benshi bagiye mu ivuga butumwa barakomera Imana irabakoresha ibikomeye, ariko kubera ko babuze gutinya Imana byatumye iherezo ryabo riba ribi cyane gose. Uyu mushinge ukomeye iyo wubatse ku gutinya Imana, ukagira gutinya Imana muri wewe, bizatuma ikomera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Ntabwo uzoshobora gukomera mu murimo w'Imana utaramenya gutinya Imana. Kandi umaze kumenya gutinya Imana umenya ingene witwara mu bantu, kuko umenya neza yuko ijambo riravuga ngo turi ingingo za Kristo. Umenya neza uko muganira ugira ukubaha igiciro nuko ububahiriza mu kuganira nabo. Ni ijambo rikomeye cyane uko nafashe umwanya wo kwiga gutinya Imana. Icyo byakora mu buzima bwacu ni ibintu bikomeye cyane gose. Tuzafata umwanya wiramvuye wo kuganira kuri iri jambo ryo gutinya Imana, kuko ubu n'ubutumwa buravugwa muri kino gihe, kandi n'ubutumwa dukeneye cyane gose gutahura. Nimba hari ikintu dukeneye muri kino gihe cacu kumenya, no kumenya gutinya Imana. Kandi suko bizadufasha gusa, nkuko nabivuze, uru n'urufunguruzo rukomeye cyane gose mu buzima bwacu, buzatuma tugira amahirwe yo gukora ibintu byinshi mu buzima, kandi uzamushinge tuzakubaka ko ibintu birama. Kuko ikibabaje sukubaka, ikibabaje no kubaka ibintu bitarama. Yesu yavuze ngo umunyabwenge yubatse ku rutare, ngo ariko umuntu w'igifu yubaka ku musenyi. Kubaka ku gutinya Imana no kubaka ku rutare, ariko wubatse utagira gutinya Imana wubatse ku musenyi, umwanya n'umwanya ushobora gusenyuka. Nuko nagombye ngo twubake nk'umushinga w'inyigisho tugiye kubandanya mu minsi iri imbere. Tuzaganira cyane vyiramve kuri ijambo ryo gutinya Imana, nuko Imana imwe yaduhamagara kugendana nayo muri kino gihe, kuko bifite umugisha ukomeye ku bantu bamaze kumenya gutinya Imana. Bituma amasengesho yawe yishugwa. Ijambo ryo ravuga ngo Yesu nubwo ari umwana w'Imana, ngo yumve ngo kubera gutinya Imana. Mu Cyongereza bavuga ngo because the fear of God, kubera gutinya Imana. Ugutinya Imana uzagira muri wewe bizatuma amasengesho yawe yishugwa, bizatuma ubusabane bwawe n'Imana, ubucuti bugiranira n'Imana bukomera cyane. Kuko nubwo uri umuvyeyi, umwana atakubaha ntumwumvira. Umwana atakubaha ntabwo umukunda cyo kimwe n'umwana kumvira kandi akakubaha. Iyo umaze kugira gutinya Imana muri wewe, ubucuti muzagiranira n'Imana buzaba ubucuti bwiza cyane gose. Kandi Imana tuyitinya ngo nuko nguko twatinya abana b'abantu, ariko tuyitinya kuko ari Imana. Ngiye kurangiza kuri kano karero inkuru ya Esther, benshi murayizi, ngo yamaze iminsi cyo kwisonzesha kugira ngo ashobore kwegera umugabo wiwe. Ntabwo ari uko ari umugabo wiwe gusa, ariko position yari arimo nk'umwami niwe byatumye hariho uburyo ashobora kumwegera. Natwe Imana kuko ari Imana ikomeye yaremye byose kandi ari umwami aganza abami, ni nayo mpamvu hari igitinyiro cy'Imana dukwiye gutahura. Ni ibintu byo gutahura muri kino gihe ngo bidufashe mu bucuti bwacu n'Imana. Ibyo umaze kubimenya bizatuma ukomera mu bucuti bwawe n'Imana, kandi uzakubaka ibirama. Ni igihe cyo kumenya bene data yuko Imana ifite igitinyiro cyayo, kandi tukamenya dutinya Imana. Tuzaganira cyane gose kuri iri jambo ryo gutinya Imana. Imana idufashe. Reka turangize dusenga nko twatanguye dusenga, kugira ngo Imana idutahuze gutinya Imana, kuko ari dukeneye kurusha ibindi byose. Twunamike duhumiriza amaso dusenge. Uragororotse Mana data twese uri mu ijuru, Mana y'ukuri no kwizigirwa. Mana dusaba ubwoko bwawe abumvise iri jambo bose, kugira ngo Mana rikore ku mitima yabo, maze tumenye gutinya Imana.
turasabye Imana twigishe kugutinya no kugendera mwami Imana mu nzira igororotse twirinda icaha. Turagushima kuri Imana yo kwizigirwa kandi ari watanguye umurimo mwiza uzawusozera. Turakwingiza Imana ngo uhezagire ubwoko bwawe, uhezagire abumvise ijambo bose, igihe ico rikoze ku mitima yabo kandi rihindura ubuzima bwabo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.